nukuri batahure yuko imbere yuko batanga amafaranga mu rwaruka, yaba amabanke yaba leta baba abandi batanga uburyo, babanze bashire inguvu mu nyigisho. Urwaruka nibagwigisha rugatahura, hama bakagira bijya bita encadrement, coaching mu migambi yabo, naho batazobaha amafaranga, urwaruka ndazi neza ruzoyirondera kandi ruzotera imbere, hanyuma bafashirize aho bazoba bagejeje. Reka tubaramutse inshuti bagenzi mu dukurikirana ko bukeye ko bwije kuri August TV. Nkuko mwamaze kubibona ni kome hatunga imana mu kiganiro The Chat, ndabahaye ikaze. Muti uno munsi mugiye kutuganirira ku biki? Turamaze iminsi twumva cyane ngaha mu gihugu ijambo ryitwa kwitunganiriza imigambi. Iryo ni jambo kenshi rikunze kubwirwa urwaruka, kwaba ugwiza amashuri ya kaminuza canke amashuri nshingiro. Mu mashuri nshingiro hoho barababwira yuko babwirizwa gusohoka rya shure bamaze gufata intumbero kwitunganiza imigambi, ndetse bakabwirwa urwaruka rwose muri rusangi ko atakuzera amaso kuri leta, ahubwo ari ugukora ibikorwa rugaronka inyigisho zirutunganiriza ushobora kwikorera imigambi, hanyuma rugatanga akazi aho kuguma ruzeye amaso kuri leta. Nico tugiye guhagarara ko cyane hanyuma nkuko mubibona ngaha muri studio za August TV turi kumwe n'umutumire, kanda musabe abidondoro bwa mbere na mbere, ababwira uwariwe n'ivyo asanzwe akora, hanyuma turaza kuduga ku ijambo. Murakoze August TV ku butumire mwaduhaye. Nitwa Bambonanire Muzorewa, sanzwe umwigisha muri kaminuza, n'abandi n'umuyobozi mu kigo bita Area of Innovations and Development in Entrepreneurship, ikigo kijejwe ubushakashatsi no mu byo kwishingira imigambi. Hama tukaba ahaniniya ari byo dukora mu gufasha urwaruka n'abandi mu kwishingira imigambi. Yego cyane, murakoze karibu muri August TV. Murakoze cyane. Twizere mumeze neza. Turakomeye. Yego cyane. Hanyuma tutarandiriye tugiye guhagarara kuri rino ryungane, tuvuga tuti mbega urwaruka mona rwakira gute inyigisho zo kwitunganiriza imigambi mugenda murarushikiriza. Nkuko mubizi urwaruka ruri mu mice itandukanye. Hariho urwaruka rutize, hariho urwaruka rwize amashure ya mbere, diplome ya mbere, hariho urwaruka rwize za kaminuza. Rero urwo rwaruka ruza rurakira izo nyigisho mu buryo butandukanye bivanye n'imigwi rurimo. Nk'urwaruka ruba rutize usanga bibagora gutahura imigambi miremire, mugabo bikaborohera gutahura imigambi mito ikiriye bugufiya. Hanyuma urwaruka ruba rwarize rufise impapuro z'umutsindo, akenshi usanga aribo bigora, na cyane abize y'amashure ya mbere, mbere yuko y'ishure nshingiraza, usanga icyo no kwita umuco wo kwishingira imigambi atawo bafise, kubera baba barize ubuzi bwa leta, ariga gaheza kaguma abona kubaka biro naho mu mutwe naho tubafise akazi, mugabo we ugasanga mu mutwe hariyo biro. Iyo biro rero yo mu mutwe akayibamwo uko, ntiyumve yuko yoza kurima, kudandaza, korora, gushakashaka utundi tuntu yo kwikorera kugira ashobore kwiteza imbere. Hanyuma rwaruka rero rwahejeje kaminuza, bw'ubwo uca usanga bamwe ahubwo batabitahura kurusha. Murabona iyi mico yacu muri Burundi cyo kimwe no muri Afrika muri rusangi, ibintu byo gushakashaka mu byo gushinga imigambi ntabwo ari umuco wacu. Usanga umwana umuvyeyi amureze kuva akivuka akamushaka ku ishure, amwereka ko azoronka akazi. Ibyo rero akabikuriramwo, yamaze guheza mu mashuri nta buzi bukiboneka, usanga ari ingorane. Mugabo ubu murabona ko leta yagize utwigoro twinshi, aho ibintu bazanye imigambi myinshi yo kwigisha urwaruka, harazamo n'abantu benshi amashami yigenga na twebwe turimwo, biriko birahinduka.
kumbure ngaho turaza kuhashika, reka tubandanye. Mbega mubona urwaruka ruhurumbira zirya nyigisho mu tegekaniriza zijanye no kwitunganiriza imigambi? Iyo tugitangura mu ntango baza bukebuke, kuko nakubwiye ntabwo ari umuco wacu yuko uravuga ibintu byo kwitunganiriza imigambi, akenshi urwaruka benshi ntibanakuraba. Mugabo kubera yuko atarindi saganirizo bafise, atabuzi bugihari, usanga babwirizwa kutwumviriza, kuko niho honyene bashobora kugira ico bavuyemo. Ego, mbega abo babitura nimwe mu bironderera canke nibo baza babagana bavuga ati dufashe ibi? Ubu aho tugeze ubu baraturondera, mugabo bwa mbere kubera yuko amucata bari bafise nitwe twabarondeye, kuko twebwe tubibona tukabona ingorane ziri mu gihugu, tukabona zijanye n'ubukene, zijanye n'ibura ry'akazi, imibereho mibi mu miryango. Hama turafata rero umugambi yuko tubwirizwa guhindura imyitwarire y'urwaruka, inyifato yago biciye mu nyigisho. Rero bamaze gutahura ubu ni benshi cyane bidusaba, nta nubwo dushoboye kubakira bose nkuko babisaba, kubera ataburyo bwo kubakira tuba dufise. Hanyuma mbega bamaze kubashikira mukabategura, muriko murabona ko ku rugero mubategurako birabaha icizere ko musohora abantu b'injyamunyu, ku buryo muvuga muti ubu no muntu ko tumurekuye agende biza kugenda neza, za kubandanya neza? Ego, biri imigwi inovuga nka imigwi itatu. Inyigisho dutanga imigwi itatu. Hariho inyigisho zo mu ishure, ico no kwita mu gifaransa formation académique, kubiza amakaminuza. Ubu hariho ico bita pédagogie par intégration, aho wigisha umunyeshure umutegurira icazoba wenyene mu buzima bwiwe, icazokora. Uwo no mugumwe. Hanyuma hari abo tugirisha une formation professionnelle, no kuvuga inyigisho zijanye n'umwuga. Abo rero nabo nubundi mugwi. Hakabaho rero n'abandi baje kugira ama stage, kwimenyereza akazi, icyo twokwita les stages professionnels. Rero iyo migwi itatu tuyakira diferama, mugabo tuyakira mu buryo butandukanye, mugabo iherezo ni rimwe. Bose baza guhereza ku mugambi kuco baza gukora. Rero turamaze kwakira abashika hafi mu 150 nibo bamaze guheza, nibo tumaze guha ama certificat turarungika mu makominote mu kibano. Ubu bose nta n'umwe adafise icakora. Turabashira mu makoperative, ndavye nko ku Muzinda hariho abafise iyororero ry'ingurube, abadandaza imikubuzo, hari abarima iby'imiceri, ndavye mu Cibitoke Imabayi hariho abadandaza ibi by'amata, bahingura ibi by'amata bakahingura mu buryo butandukanye. Hari abafise amahinguriro y'ibigori, amasereyali, ibi by'intete bagahingura mu bintu bitandukanye, imfungurwa. Bafise ibikorwa bitandukanye. Uno munsi ndiko ndagirisha kino kiganiro, turafise amashirahamwe arenga 25 amaze gushingwa n'urwaruka twigishije. Amashirahamwe nayo akaba ari mu buryo butandukanye, ibyo bita business model mu rurimi rw'icongereza, kandi mu gihugu cose. Yego, mu gihugu hatandukanye. Yego. Mbega none turiko turaraba cyane twagomba kubabaza, musanga mwari musa n'abakivuze muti barakwiragiye, no kuvuga igikorwa muri kumurakora no munsi murakishimira? Igikorwa turiko turakora no munsi, jewe nogira ati ni igikorwa twashobojwe n'Imana, kuko ndabye uko twagitanguye naho tukigejeje, na twebwe ubwacu ntabwo twibaza ko dushobora kuhagera. Kuko ubu ndabye urwaruka dufasha rwageze ku ntambwe irenge iyo twibaza yuko goba rugeze ko mu kiringo rumaze ruriko rurakora. Rero ibyo tubikesha abantu batandukanye, na cyane leta y'u Burundi. Irabona ko yashize imbere umugambi wo gufasha urwaruka, cyane nyine cubakiro umukuru w'igihugu cacu. Murabona yashizeho imigambi myinshi, arahimiriza urwaruka aciye kwa rujya ruri muri rwahejeje za kaminuza, rufise impapuro z'umutsindo
nini doctora na master hama harahezwa harashigwaho makomite kuva ku ntara kugera ku mitumba hama baraheza barakorana n'iki kigo cyacu neza turaheza turafasha uko rwaruka ubu bimeze neza. Yego cyane. Hanyuma twumvirije muri api bajya bajejwe gukurikirana ingene ibintu by'imigambi gushikira abanyamitahe. Muri api baravuga bati haratangura imigambi ukabona imigambi yavutse ariko bamwe mu nyuma imigambi ugasanga yaciye ipfa. Mbega ubwo kuri zirya nyigisho mutanga ubwo ntituzi yuko no muri abo baba bariko baravugwa namwe bwajya biwanyu bataba barimo ubwo nta kantu mwisigariza gatuma bashitse hariya bica bibabana amazi bakabura aho bahera naho bagarukiriza. Ndakuremesheje muri mwishamo ryacu de Burundi Area of Innovations and Development in Entrepreneurship izo ngorane z'uko dushira abantu ku kivi hanyuma inyuma y'iminsi ibiri bakaba barugaye ntizihari kubera ntabwo tubarungika gusa tugumana nabo turabigisha imbere yuko bagenda bakagenda bateguye imigambi twayize twabonye ko ari imigambi ishoboka. Ingorane zikunze kuba mu maprograme menshi yaba ya leta cyangwa se y'abandi nuko abenshi biyumvira yuko ingorane z'urwaruka ari amafaranga sibyo na buhoro. Ikibazo nyamukuru rwaruka rufise ntabwo ari kubura umitahe. Ikibazo rwaruka rufise ca mbere ni imico, kumva yuko umuntu afise umuco wo gukora, umuco wo kwironderera, umuco wo kwibako, umuco wo kwihihangiro, ihangiro rivuye muri we nyene afise mu minwe akabona ati uno munsi ndaha ejo nkeneye kuba ndi hajya bivuye kuri jewe nyene. Uwo muco rero mu Burundi ntawo dufise cyane nk'umuntu yahejeje kaminuza amubwiye kuja gukorora ingurube hari ubyo nyene usanga dufise ibintu twubatse muri twebwe mu mitwe tugakengera ubuzi ko sinoja gukuburira ingurube, sinoja kuhahirira inka, sinoja kudandaza itomate. Ibyo nibyo bifise ingorane. Rero ushaka gufasha urwaruka neza ubanza ukabavura izo ngorane ijya muco uyo muco. Ingorane rero amaprograme menshi acagira baraza bagazana bakakoranya urwaruka n'ibyo bakabagirisha formation sinoyita formation seminaire y'iminsi 2 canke 7 hanyuma iyo seminaire iheze bakaca babaha amafaranga bakatigenda rero mugira umugambi mugabo bahaye amafaranga umuntu afise ingorane igihumbi ntafise impuzu afise ubukene mu mutwe ntapanze neza nta mugambi afise urashe kuko aya mafaranga amaze kuyaronka rero aca yashira mw'ibyo bindi akeneye ibirato impuzu kuja gukwa benshi uzaca bagira mariage ugaca usanga wamutahe uragiye. Ego duhagarare ngaho nyene hariho kuronka inyigisho ni kimwe hanyuma kuronka n'ubumenyi ni kindi. Mbega mwebwe iyo mubasohoye ko n'agatahi tuza ari kibazo hari cyo mubafasha mu bijanye n'agatahi canke baragenda bakiyungunganya hagati yabo? Bisiko mushana kome nakubwiye ingorane igihe cyose mu Burundi tuza twiyumvira yuko ingorane nyamukuru yo kugira urwaruka rwihangira imirimo ari amafaranga tugashira imbere amafaranga gusa tuzokwama twananiwe kuko ntabwo ushobora kuronka amafaranga ugacuyajana mu rwaruka utateguye utigishije utahinduye mu mitwe ngo ubone yuko by'ukuri bafashe intumbero yo gushinga umugambi urama ajya amafaranga ntabataniye n'amafaranga wajanye mu kabare ntabataniye n'amafaranga wajanye novuga wagiye kwinezerezamo mugabo ntabwo ari amafaranga ashobora gutuma urwaruka ruva mu bukene burimwo ngo rushe kujya kwindi ntambwe ruzovemwo urwaruka rufise rw'abagwizatunga mu rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego mpuzamakungu. Rero namwebwe murabize kubona hari amaprograme menshi cyane yakoresheje amafaranga menshi na leta iramaze kugira ama initiative menshi cyane ikoresheje uburyo bwinshi cyane mugabo kubera yuko akenshi usanga ubwo rwaruka batafashe umwanya ukwiye wo kugwigisha wo kubana nago wo kugendana nago uca usanga
ya migambi yabo yabuza hifatira ikacitembagara. Yego cyane. Ikacitembagara. Twebwe rero nico gituma iyo turiko turigisha urwaruka ntabwo dushobora guha uburyo urwaruka rutaratangura. Bonyene barabanza bagakora mu buryo bwabo buke. Ndaguha akarorero mu banyeshure nigisha muri entrepreneuria. Muri entrepreneuria muri cadre mu bivyo bita pédagogie par intégration professionnelle, umunyeshure uramwigisha kwishingira ishirahamwe. Akiri umunyeshure akenshi usanga biga no muri privé aho bari amahera menshi, mugabo ukamubwira ko ategerezwa gutanga cotisation. Bakagira cotisation ibihumbi 200 ku kwezi, ku mwaka bakagira ibihumbi 500 ku kwezi, bagatangira bakagura ingurube 2, 5, 10. Abo rero bamaze kugira za ngurube 10 bamaze kubona iyo baje. Niba arabadandaza batangiye kudandaza irengarenga, itomate, amezi 2-3 bamaze kubona iyo baje. Abo rero nibo bakwiye guca bafashwa. Abo bakeneye rero ya mafaranga, niba yava mu mabanke, niba yava mu bagira neza baza kubafasha, abo barakwiye gufasha. Bakaza bafatira ku isemo bonyene bagejeje ko kugira bakutse ikivi mu byo batanguye bonyene. Yego cyane. Mugabo utanguje amafaranga ugaca babwira ngo ugenda muronderaho umukutse ikivi, biba bigikunze. Inshuti bagenzi mudukurikirana, nkuko muri ko muravyumva umwigisha Mozolewa ariko arabisigura aho atwereka ihangiro ry'ishirahamwe ry'iwabo n'ingene rwaruka rutegurwa, cyane cyane ko atari gutera uzana amafaranga ahubwo ari kubanza gutegura mu mitwe, na cyane cyane ko yabivuze ko mu Burundi dusanzwe dufise umuco atari wo gukora bino bikorwa turiko turinjiramo. Ni kuvuga ni buke twizere ko bizoteba bigatera imbere gusumbya. Hanyuma rero Mozolewa, uno munsi turi mu bihe aho urwaruka rubwirwa yuko ari gutegura imigambi yago mbere akaba yizo ruteza imbere. Bakabwira ati genda kwiga mugabo ntiwibagire bijya vyigwa bigufasha gukora imigambi zo gufasha kwitunga ndetse nawe ugatanga akazi ku bandi. Hanyuma rero turiko turaraba tugende mu mpera z'ikiganiro, mbega ni akahe kamo motera cyane cyane urwaruka kugira ngo ivyo rukora rwose ari vyigwa vyo mu mashure canke ibindi vyigwa mukora babikore bazi neza ko ari bafise kazoza kabo mu ntoki, batiriwe baravuga ngo nzoheza nganje nja kuraba uriya ariwe amakazi nkuko twari tumenyereye mu minsi. Musanga kamaraka. Murakoze cyane. Reka mbere kugwaruka rutize, kugwaruka rutize kamono rutera nako kuja hamwe nabize, kugira aho badashoboye kugera bahabagerere, bashira ingufu hamwe, hari ibyo bazi abize batazi, bashira ingufu hamwe gutyo bashoboye kwihangira imirimo ishobora kubateza imbere. Aho kwinubana ntivyojamo. Ukwinubana ntivyojamo kubera yuko ahubwo usanga ni hamwe bajya ngo ubugirigiri bugira babiri. Uko kuntu usanga umwe arazi kwandika uwundi ntazi kwandika, biragoye kugira umugambi ugera kure udashoboye kwandika, utazi gutunganya ibijanye n'ubutunzi, utazi kugira ibintu nabiriye. Rero iyo bagiye hamwe baraheza bakagira urwo runani, ugasanga barafise umwe wese arafise ibyajejwe kandi ashoboye. Hanyuma kugwaruka ruri mu mashure yaba mato canke yisumbuye na kaminuza, no bahanura gutahura yuko muri ibi bihe turimwo kwiga wiyumvira yuko uzobeshwaho na diplome byataye igihe. Mu by'ukuri umuntu yiyumvira ko azotungwa na diplome ni nk'uko woba wiyumvira kuri nko mu modoka ari nka pick-up yiruka cyane, mugaca uvuga ati ko pick-up yiruka cyane rero reka niruke ku bwato buri mu kiyaga ndaza kubuhambye. Rero nogeranya diplome na pick-up, nkavuga ati ubutunzi canke kubaho neza biri nko mu kiyaga, utegerezwa kumenya ati mbega ko ngomba niruke mu kiyaga ntegerezwa kwirukisha ikihe gikoresho. Rero diplome ntibagume bayizeye cyane, ariko ujya mwanya wo kwiga bajaniranye n'ibindi bikorwa, ntanarindire kwaheza ngo have yumva ngo nzobikora mpejeje kwiga, kuko hajya ugiye kura mwanya twiga ni muremure.
ujya ugire kuba ngo nzokora mpejeje kwiga usanga barataye umwanya no gufata umwanya wo kwiga n'umwanya wo gukora hama kugwaruka kandi ndarusabe ruhurumbira inyigisho kwiga ntibihera bumvise ahantu turiko turatanga inyigisho baze biyandikishe tubigishe dufashanye kugira tugire ihugura amahugurwa tugire iyo tuva tuzi tumenya aho turi tumenye iyo tuja nicyo turiko turarondera cyane ni kuri kano kamo turangirije ko kino kiganiro dushimire professeur Mozolewa yaduteye iteka kaza gusangira natwe kino kiganiro ndetse atanze n'ivyiyumviro bikomeye cyane urwaruka twogenda dufatira ko kugira ngo dushike kwihangiro rirama murakoze cyane mekome ku iki kiganiro kwa mwadutumira ariko mu nkundire nongere ko akantu gatoya nateye akamo kugwaruka gusa ariko ndumva ikiganiro kitohera ntateye akamo leta n'abandi bakora mu gikorwa muri iki gisata cyo guteza imbere imigambi y'urwaruka nukuri batahure yuko imbere yuko batanga amafaranga mu rwaruka yaba amabanke yaba leta baba abandi batanga uburyo babanze bashire ingufu mu nyigisho urwaruka nibagwigisha rugatahura hama bakagira bijya bita encadrement coaching mu migambi yabo naho batazobaha amafaranga urwaruka ndazi neza ruzoyirondera kandi ruzotera imbere hanyuma bafashirize aho bazoba bagejeje murakoze cyane bibwirwa benshi bikumva bene byo mu kirundi ariko babivuga murakoze nuko tugushimire kuba witavye kino kiganiro naje ndabashimiye kuba mwadutumiye turizera kandi ko n'undi munsi twobikora ko mu Twitter igihe cyose muzoduhamagara tuzobitaba kuko nibyo bikorwa byacu murakoze cyane nikome hatunga imana nari ndemesheje kino kiganiro dusezerane duhani isango aho butaha murakoze